Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye mu migabane itandukanye y'isi, abari ku mugabane w'abanyamerika, w'abanyaburaya, uw'Aziya, uw'Afurika, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Congo, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, imisozi, ubucimbiri bugiye butandukanye bivanye naho mudukurikirana muherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikiraho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya guhindura isura, ibintu bibandanya kuyangara, ibiriko biragenda bibera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi biraboneka ko ari ibintu bidasanzwe. Inkuru iriko iravugwa gushika mangaya, ariko haravugwa abatinganyi, ubutinganyi bwashitse ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bavuga abakenyezi babiri, abagore babiri b'abarundi baraye bagaragara muri video iriko irahanahanwa cane ku mbuga hwaniro, imbuga ngurukana bumenyi. Abo bagore berekana umuhango umugigwa wo gusezerana, wo gushingirwa, bashingiwe bahuje ibitsina vyombi, bakaba ari abarundikazi. Iyo video iriko irahanahanwa irakwiragira kuri za WhatsApp na za Facebook, yabereye rero muri Amerika. Ubwo bugeni bwabereye muri Amerika, abenshi mu barundi bakaba bariko bariyamiriza ico kintu, ubwo bukozi bw'ikibi bavuga ko bwateye mu bana b'u Burundi. Bati ntaco Bibiliya yavuze kitazoshika ngaha kw'isi. Bakaba rero bavuga ko bamaganye ubwo butinganyi bwadutse ngaha, ngo ntibugashike ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nabo batinganyi kandi ngo ntibakatuzire mu gihugu. Nivyo abenegihugu bamwe bamwe bariko barabandanya bagenda bavuga kuri ubwo bugeni bw'abo batinganyi b'abarundikazi baherereye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho ivyo vyabereye. Bakaba bavuga ko rero ngaha mu Burundi atowohirahira ngo aje mu butinganyi. Muri Afurika ibihugu vyinshi bitandukanye vyaraciye vyanka ivy'ubutinganyi, cane cane ibihugu by'abakristo vyemera Bibiliya. Bavuga ko rero ivyo bintu vy'ubutinganyi bitarekuriwe n'amategeko y'ibihugu vyinshi, cane cane vyo muri Afurika bivanye n'imico y'Abanyafurika. Tuvuye kuri iyo nkuru, reka tuje ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibintu birabandanya kuyangara. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraye yakiriye indahiro mu mugwi severe, aho mugwi ujeje kunywanisha no kurekuranira ku Barundi bose. Aho rero mu mugwi severe yakiriye indahiro z'abantu benshi batandukanye, harimwo abihebeye Imana, abanyapolitike n'abandi bantu b'inararibonye basanzwe bari muri uyo mugwi severe. Vyabereye mu nzu y'amakoraniro ngaho mu Kigobe. Ivyo vyarabaye ku munsi w'ejo, niho uwo muhango wo kurahiza no kwakira izo ndahiro zabo bashizwe muri uyo mugwi severe zaciye zakirwa n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Tuvuye ngaho kuri iyo nkuru rero, reka tunyarukire ku
yandi makuru avugwa muri politike nanone ariko aragenda avugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu mugambwe CNDD FDD, umugambwe Sahwanya Frodebu, umugambwe CNL, umugambwe MSD n'iyindi migambwe. Pacifique Nininahazwe, uyu ni umugabo w'umurundi arongoye ishirahamwe Fokode, arongoye na Ndondeza. Bakaba bavuga ko mugambi Ndondeza rero bariko barasaba ubutegetsi bw'u Burundi kwihagarika kunyuruza no gufata abatavuga kumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Pacifique Nininahazwe aravuga ko mu ishirahamwe Fokode bafise abantu 122 baciye banyuruzwa bakabugwa irengero, ngo nyamara ishirahamwe rijejwe agateka kazina muntu ngaha mu gihugu c'u Burundi ngo bama basohoye ngo nta muntu n'umwe bawuri bawushirako yoba yarabuzwe irengero ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Benshi bakaba rero Pacifique Nininahazwe avuga ko ivyo iryo shirahamwe ririko rirakora ari uko rikorana vya hafi vya bugufi n'ubutegetsi buri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, bakaba bakorakorana vya bugufi, akaba ari zo mvo badatangaza igitigiri ibiharuro vya nyavyo vy'abantu banyuruzwa ngo babagaragaze canke kandi babaronderere ubuvugizi. Bakaba bavuga ko rero ivyo biriko birabandanya kuba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ari akamaramaza nk'uko biriko biragenda bishikirizwa na Pacifique Nininahazwe. Abanyagihugu batandukanye bakaba bavuga ko ivyo Pacifique Nininahazwe yaciye ashikiriza ivyo yasiguye ukungene bafise ibitigiri vy'abantu bagenda babugwa irengero, ivyo vyose ari ukuri nk'uko Pacifique Nininahazwe yaciye abishikiriza. Kuri ubu amakuru ariko araja ahabona, amakuru ariko araja hanze nuko ubutegetsi bwa Evaristo Ndayishimiye n'ubutegetsi bwa CNDD FDD ngo babandanya gufata, gupfunga, kunyuruza iyo amatora yegereje. Pacifique Nininahazwe nawe ivyo ntabija kure, aremeza neza ayo makuru. Iyo igihe c'amatora cegereje usanga hariko harahagarikwa abantu benshi, hariko harafatwa abantu batandukanye babagiriza ivyaha, amakosha atandukanye. Ivyo bikaba bigenda bibikorwa n'ubutegetsi, cane cane umugambwe uri ku butegetsi baba bafise ico bako babo bahagarikwa, bashobora kugira uruhara mu matora, bigatuma amatora adatsindwa n'umugambwe CNDD FDD. Umugambwe uri ku butegetsi ubona ko mu gihe woramuka uretse abo bantu bakidegemvya ntibahagarikwe, bohava batsindwa amatora, na cane cane ababa bahagaritswe n'ababa batavuga kumwe n'uyu mugambwe, baba bari mu yindi migambwe, ngo babahagarika mu rwego rwo kubatera icoba ngo batahava babandanya gusemerera canke kuvugira imigambwe baba baje bavamwo. Ivyo rero bikaba ari ivyo ngo kwiyamirizwa na buri wese, umurundi wese akaba agomba kwiyamiriza iyo ngendo mbi, iyo nyifato mbi y'umugambwe n'abategetsi bari ku butegetsi babandanya bahohotera abenegihugu umwanya ku mwanya, nk'uko biriko biragenda bishikirizwa n'abarundi batari bake, kandi benshi bakaba bariyamirije ivy'iyi ngendo n'ivy'iyi nyifato y'umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe CNDD FDD utwawe na Colonel Reveriyano Ndikuriyo
mbere kandi n'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye. Mu minsi iheze baragize inama y'umugambwe CNDD FDD mu kanama k'inararibonye muri uyu mugambwe, rero bakaba basaba ko bagomba guhindura ingendo bakareka ubwo bube gito. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikako, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikiraho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa n'agahwane.